sawa. Mazani. Ashaka kudanga amita mfako. What? Papa Mbombo. Really bright. You still alive? Yes, of course. Right. Atata. Reko tubandanye ngo ndangira muri NDUFACOM Company. NDUFACOM Company? Izi company nyinshi muri iyo nka yose imeze gute? Right. Afite tugomba planning na film. Abantu babambye yuko bafise amakamera meza, amaparelle photo meza, baragira amamontage meza, baragira amadekor meza, amasonorisation ivyabo bambye ngo muri kino gihugu cy'u Burundi na burya mvuye ariyo ndi ariyo ndiko ndaba. Oh bro, niba abandi bituye ufise social media ishaka kuduga mu mwanya muto cyane ama views avuga yaduza akabibihumbi n'ibihumbi mu kanya gatoyi sasa. Igenda hazi bro. Hehe none. Ni mpande ya Bagirako. Avenue de la Grèce. Nimero 9. Fatiye kuko ngeno hambwiye. Impande ya Bagirako nimero 9 Avenue de la Grèce. Ni hahandi urinzi company yawe ariko. Bro naho nyene. None twojana akibazo ndero. Uratwa ukumbuye. Cyane reka tujane kwa papa na mama aho tugenda.